Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Turi ku munsi w'Imana igenekezo ya 11 Ruhuhuma umwaka wa 2024 musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwitavye muri benshi kuri ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye banze ndabashikirize ingingo nkuru ziyagize. Mu gihe atacokorwa vuba abanyororo bo mw'ibero rikuru ry'intara ya Gitega ikigoyi gishobora kubahitana iminsi 2 ikabiheze batagira ico bacisha ku munwa muca muvyumva mu ntango zano makuru. Haraheze amezi 3 abatoza kuri bo mu gisagara ca Bujumbura bataronswa agashahara kabo bagasaba uramutse igisagara ca Bujumbura kubatunganiriza. Turabwira n'ibijanye n'ikiraro cyo kuruzi Gitotwe ni ku mutumba Karonda zone Kigwena komine Rumonge casambutse kuri wa gatandatu bituma uruja n'uruza ruhungabana mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhera no makuru mu gisata c'agati y'akazi na muntu mwari mwejeje kuvyumva mu ncamake iminsi 2 iraheze abanyororo mu bihoro rikuru ry'intara ya Gitega batagira ifu n'ibiharage byo gufungura bavuga ko atagikozwe bashobora kwicwa n'inzara narirya benshi muri bo imiryango yabo iri kure bikaba bitoroshe kwibagemurira idona Dani Claire iratwumva. Abanyororo bo mwibohero rikuru rya Gitega bavuga ko bamaze iminsi 2 batagira ico bafungura kuko ifu n'ibiharage basanzwe bagaburirwa bidaherutse kuboneka. Bamwe muri bo batanguye kuja baragwisari kubera inzara bavuga ko imiryango yabo yobasahirije mu kubagemurira iri kure. Iminsi 2 nta biharage ntafu kandi bishobora ko umuntu ashobora kubaho nabugingo usanga imiryango yacu iba kure iyo ngaha dufungiwe nyene baragwisariye ko nta kindi kintu na kimwe gihari bashobora gufungura mu akanya. Aho muri iryo bohero rikuru rya Gitega ngo n'ubuzima bwaciye buzimba abanyororo bahora biyungunganya bakadandaza ivyo kurya ubu baradugije igiciro. N'abahora dandaza utujumbo yahora bigurwa 1,000 bashobora kugurisha 2 n'umwumbati bahora ugurwa 2 bashobora kugurisha 4 ndumva ibintu byose bica biduga ubuzima bwo ngaho buragoye udafise amafaranga usanga ari ikibazo. Abo banyororo bo mwibohero rikuru rya Gitega basaba begwa n'ico kibazo kugitorera inyishu mu maguru masha nayo mu gihe vyobandanya uko biri bashobora kwicwa na kigoyi. Nituraronka Josiane Nishimwe umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega ngo twumve ico bivugako. Dani Claire iratwumva mu gisata c'agati y'akazi na muntu nyene hari umunyagihugu muri komine Gitanga intara ya Rutana amaze amezi 5 apfungiwe mu biro rikuru rya Mpimba atarigera yumvirizwa n'abacamanza no munsi numwe. Uwo munyagihugu yafashwe mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2023 yagirizwa gutema inka y'umubanyi aho yari asanzwe akorera mu iraro riri mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Icaha ahakana yivuye inyuma akavuga ko atazi ikindi yoba ariko arazira. Umuryango wiwe usaba ko yorenganurwa kuko ariko azira ubusa. Onezime dushimagize mwidonido. Uwo munyagihugu amaze amezi 5 afungiwe mu biro rikuru rya Mpimba azwi ku mazina ya Kigingi Oscar avuka ku mutumba Muyange muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana akaba yakora akazi ko mw'iraro ry'inka yaho bita kuri Kanshinwa muri komine Kabezi. Isoko rya RPA aho mu Kabezi rimenyesha ko hari mu kwezi kw'icenda umwaka w'eze 2023 igihe Oscar yafatwa n'igipolisi kimukuye ku muhana waho yakorera kimwagiriza ko yatemye inka y'umubanyi. Umuryango we umaze kumenya ko Oscar afunzwe waragiye kumuraba ariko ntibashobora kumenya ico afunzwe yagirizwa kuko niyo nka bivuga ko yatemye itigeze yerekanwa. Yahavuye yungurizwa mu biro rikuru rya Mpimba atumvirijwe gushika uyu munsi nyuma y'amezi 5 ahagaritswe agafungwa. Mu muryango we bavuga ko barindiriye ko barengutswa imbere y'ubutungane barahebura. Tawuca mu nyuma twumva telefone twayuko bamushikanye Musaga mu Mpimba kure yine mu Mpimba kuba turinda kimwa niyo kare ko Musaga turindiriye ngira ngo nyuma y'imicangwe 2 haseruka mu butungane ko bico gihe mu kwezi kw'icenda gushika no munsi ntarigera arengurwa butungane. Umuryango wa Oscar usaba rero ushimitse kuba barengutswa imbere y'ubutungane akumvirizwa icaha kimwagirira ahantu hakurikijwe amategeko
atakimagiriye naho ubutungane bukamweza akarekurwa kidegemvya. Tube rero kumugera dusaba twasaba ubutungane nuko bonyatse iyo dosi kuko igihe kirekire tuzije turimbe n'ikirekire kituma ikintu umuntu wacu ikintu ariko arazira ariko aramwagiriza nta kimwagira turabona twe twasaba yuko ababijejwe vy'ubutungane bukamurengutsa bukamwumviriza ico kimariza umwagira bumweza bukamweza umuntu wacu ariko abavundeye mu mpimba. Naho kuri uyu wa gatatu harekuwe mu mpimba abanyororo bamaze gukora ica kane c'umunyororo baciriwe, haracavugwa muri iryo bohero igitigiri kinini c'abapfunzwe bamaze amezi atari make batarengutswa imbere y'ubutungane. Tuandanize muyavugwa mu gisata c'amagara y'abantu ku nkuru iciye ku masonga. Ivuriro riri ku Mugoboka muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura rirangwamwo abana batari bake barwaye ingwara yo gufungura nabi bita kwashi. Abo bana bavyimvye amaguru n'amatama, imishatsi ikaba yarabenje. Isoko ryacu rimenyesha ko muri abo bana hari abaremvye cane baca barungikwa kurindi vuriro riri kwijabe zone Bwiza komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura nyene. Ayo makuru amenyesha kandi ko abo bana bigaragara ko bava mu miryango ikenye. Abanyagihugu bavuga ko bibabaje kubona mu gihugu hari abana basinzikara ukuraho biturutse ku kubura ivyo gufungura. Batumirira amategato mu buhinga bw'ivyuma dushe tubananya n'amakuru twabateguriye mu bijanye n'intwaro. Abatoza kuri bo mu gisagara ca Bujumbura bamaze amezi 3 bataronswa agashahara bagenewe, bagatangazwa nuko abandi bakozi b'igisagara ca Bujumbura badasiba guhembwa uko ukwezi guheze, ariko bobo bama begeranije ayo mafaranga akaba aribo batubika umukanda. Batera kamo umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwikubita gashi aheze abatunganirize. Ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Uretse ko abandi bakozi bakorera igisagara ca Bujumbura bishika bakongerwa umushahara, ariko bobo ntibongerwe. Abatoza amakori mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batanaronswa agashahara kabo, ndetse nabo bagenewe gufungura bari mu kazi aravanwaho. Ivyo ngo bikava ku babatobereza kurongoye igisagara nk'uko babivuga. Mu ntango twarakoze turakora neza birashimwa, amafaranga arinjira mu kigega ca meri gushika nk'umushikiri mukuru w'igisagara ca Bujumbura ntafatanishije yo kongera umushahara abakozi bose, ariko mu bongeye twese ntitwagiyemwo. Baratugwanije ku buryo bagenda baraducafuza aho tugiye hose, bakatubwira ngo turi b'abahungu bo kwandakarita. Twe twari twandikiwe amafaranga 2,000 twajya ku munsi ku munsi, ariko kubera za raporo z'aba bantu bahaye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yarayadukuyeko. Mugengo uheruka gukora mu ntoki umushahara w'ukwezi kw'icumi k'umwaka uheze, abo batoza amakori babona ko uko kubicisha inzira n'ubukene ari ugushaka kubomora mu kazi. Ubu rero undi mukenyero mushasha bazanye ni uwo kutwigisha inzara no kutaduhemba. Turashobora kugera no ku rwego tushika ku mezi 4 tutarahembwa. Nk'ubu duheruka guhembwa umushahara wo kw'icumi, ni ukuvuga ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri no kwa mbere ntayo turabona. Mu bisanzwe twebwe mu mategeko badutegura ko duhembwa ry'iturika yayo tubatinjije, ariko tugiye gukurikirana tukaramahera tubatinjije tukaca turaba nayo baduhembye, turabona ko harimwo ubusuma, baduhembye amahera adakwiye iyo ry'iturika. Ivyo vyose rero ngo umukuru w'igisagara ca Bujumbura niwe bifisemo uruhara kuko bitumvikana ingene abandi bakozi arongoye bahembwa kandi kugiye, ariko abegeranya ayo mafaranga nyene bahembwa akaba aribo batubika umukanda ntibanaronswe n'utundi turusho twagenewe abandi bakozi. Umuntu twe tubona ko byose abifise mu ntoki ni umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Twe ntitwumva ukuntu abakozi ba meri bahembwa kira ku kwezi ko guheze, mugabo natwe aritwe twegeranya ayo mahera tugaca tumara amezi yose angana uko twose tudahembwe, kandi aritwe twegeranya amakori amatakisi nitwe tuyatoza, mugabo tugaca tumara amezi 3-4 tudahembwe, ariko abakozi bo ba meri bakaca bahembwa kira ku kwezi ku kwezi. N'ubu unye twebwe nta makontra, urwaye ntawe umuvuza, urimenya, aho ugira accident mu kazi urimenya, uba kugonza urimenya. Nukuri ni ibintu bibabaje cyane. Abo batoza amakori bo mu gisagara ca Bujumbura mu mezi ya mbere bagitangura akazi bavuga ko bahembwa ayashika 300 y'amafaranga y'amarundi, ariko ubu ngo niyo bahembwe nibo barenza 130. Twarondeje imihatonga Imana arongoye igisagara ca Bujumbura, ariko twamukenye. Ehike Niyonzima urakenuye. Tugume ngaho nyene mu gisagara ca Bujumbura tukiri mu vy'intwaro. Imyidogo ni yose mu bakora urudanazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi aho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Imvo nuko basa naho urudanazwa rwabo rwahagaze kubera ukubura ivyo binyobwa, ariko bakaba badasiba gutozwa amakori, mu gihe bimaze kugaragara ko
ico gisata kigwiriyemwo kampinga yanje abo badandaza basaba ababijejwe kubikurikiranira hafi ngo kuko atamwana n'ikinono. Josiane Muzaneza yabiduteguriye. Bamwe mu badandaza baganire na RPA bamenyesha ko bamaze igihe bakorera guhomba kuko baguma batanga imisoro y'ibidandazwa badaherutse gukubita ijisho. Ivyo bikaba bitumwa n'amanyanga kogwa na bamwe mu bajejwe gukwiragiza ivyo binyobwa mu gihugu abo bita abaderege. Isoko rya RPA muri abo basanzwe bakora urwo rudandazwa rimenyesha ko iyo babajije igituma batakironswa ibinyobwa vya Braludi nk'uko vyahora babishura ko kubera ubukene bwavyo baca bashira imbere ku ntonde z'ababironswa abadandaza bakira. Iyo nyinshi ikaba itabanyura na gato narijya mu bo basanzwe bakorana urwo rudandazwa harimwo benshi bashasha kandi badasiba kuronswa ubwoko bwose bw'ibinyobwa vya Braludi. Amakuru RPA yaronse amenyesha ahubwo ko izo ntonde zikorwa hisunzwe igihagararo canke ibiturire umuntu atanga kuri abo bajejwe gukwiragiza ivyo binyobwa, ibiheza bigatuma ivyo binyobwa vyama bifiswe n'akagwi kamwe k'abantu, abo nabo akaba aribo baheza bakaja kubiranguza ku bandi badandaza babikeneye. Ayandi manyanga akorwa muri urwo rudandazwa ajanye no kubangikanya umwuga wo kuranguza inzoga be n'uwo kudandaza ku macupa biciye mu tubari. Aha kubera yuko banyene kubikora bazi neza ko biteye kubiri n'amategeko baraheza bakandikisha ubwo bubare ku bana babo, gutyo bakihariza iryo soko ryo kurangura be no kudandaza ibinyobwa vya Braludi ataco binona. Bamwe mu badandaza baganire na RPA bakamenyesha mbere ko ivyo bihangange biheza bikabaranguza k'inzoga ku giciro vyishakiye, ibituma badasubira kuronka abakiriya kubera ko baca bazidandaza ku giciro kiri hejuru ufatiye ku kiba kiriko kidandazwa na bwabo bari bwabanye na madepo. Ari naco gituma basaba ko ico gisata cyo kurikiranirwa hafi abikika mukiza bagahanwa hakurikijwe amategeko kuko atamwana n'ikinono narijya yaba bakera canka bubu bose bari amakora ngana. Tuje mu vy'indero, bamwe mu bayobozi b'amashure y'imyuga baridogera amashirahamwe n'amahinguriro yanka kwakira abanyeshure baheza bimenyereza, abandi nabo bakabakira ari uko bahawe amafaranga. Bagasaba rero kwemera kwakira abo banyeshure ku bwinshi kandi ataco basabye, narirya ngo nabo nyene bigeze kwimenyereza mu mashirahamwe n'amahinguriro baciga. Ni mu gihe himirije ibikorwa vyo kwimenyereza ku banyeshure bo mu mashure y'imyuga baheza, ariko abayobozi benshi bakaba batararonka aho abanyeshure babo bazokwimenyerereza. Idonido na Emile Nibasumba. Bamwe mu bayobozi b'amashure y'imyuga mu Burundi bavuga ko iyo hageze ko abanyeshure babo barangiza amashure bibagora kuronka amashirahamwe n'amahinguriro yemera kubakira mu bikorwa vyo kwimenyereza bita stage mu rurimi rw'igifaransa. Bavuga ko iyo banditse amakete yo gusaba bababwira ko atabo bakira. Bemeza kandi ko amashirahamwe n'amahinguriro akunze kubankira arayabikorera utwabo, ariko n'amashirahamwe ya leta amwe arabankira. Aho badomo rutoke nko kwihinguriro ry'icyayi OTB, ishirahamwe Otrako, ikivuko ca Bujumbura n'ahandi. Babandanya bamenyesha ko kugira ngo ayo mahinguriro n'amashirahamwe akunze kwanka kwakira abanyeshure bimenyereza abakire, ari gihe umuyobozi w'ishure canke umunyeshure abazinanye n'abayarongoye. Ikindi kiba nuko hari aho basaba amafaranga, ayo nayo bavuga ko ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 150. Mu gihe rero ibikorwa vyo kwimenyereza ku banyeshure baheza mu mashure y'imyuga vyimirije gutangura, hari bamwe mu bayobozi bayo mashure bamenyesha ko batararonka aho abanyeshure babo bazokwimenyerereza. Ivyo bica bituma baba barashize ku ruhande ibindi bikorwa kugira ngo babashe kubandanya barondera. Abo bayobozi bagasaba ko amashirahamwe n'amahinguriro ya leta n'ayabikorera utwabo bogirira impuhwe abo banyeshure bakabakira kugira ngo bategure kazoza kabo kandi baronke impapuro z'imitsindo bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bazokwibesheho. Bakabasaba kwibuka ko nabo nyene baciga baronderewe aho bimenyerereza. Ikindi bavuga nuko bigaragara ko igitigiri c'amashure y'imyuga n'ic'abanyeshure bo muri ayo mashure vyagiye birongerekana mu gihugu, ariko amashirahamwe n'amahinguriro bimenyererezamwo yoyo akaba atagwiriye. Ariko rero nubwo biruko babona ko abanyeshure
bimenyereza babaye benshi mw'ishirahamwe canke ihinguriro rimwe boza barakuranwa bamwe bakaza uno musi abandi ejo ariko bose bakaronka akaryo ko kwimenyereza. Abo barezi barashimira mugabo amashirahamwe n'amahinguriro yama yigoye akakira abanyeshure bimenyereza nubwo baba ari benshi. Aha baravuga nk'ishirahamwe Regideso riraba ivy'amatara n'amazi, ihinguriro ry'ipampa Kojerko, ishirahamwe Sokabu, ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Kopeki, amabanki atandukanye akorera mu gihugu n'ahandi bakayasaba kubandanya uko. Mu makuru y'ibidukikije imbere yo gusozera uruja n'uruza rwarahungabanye kuva kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga kwibarabara ry'igihugu nimero 3 agace Rumonge Nyanzarake. Inyuma yaho ikiraro cyo kuruzi Gitotwe ku mutumba Karonda zone Kigwena komine n'intara ya Rumonge kibomokeye. Ubu rero akaba ata modoka canke ipikipiki ishobora kuhaca. Abanyagihugu bakoresha iryo barabara bakaba bata umwikomo ku gisata kijejwe amabarabara, bavuga ko aho nyene ikiraro casenyukiye hari hamaze igihe herekanye ubupfu ariko binanirana kugikora mu maguru masha. Elvis niyo mwungere. Turi kwibarabara ry'igihugu nimero 3 neza na neza kuruzi Gitondo ku mutumba Karonda muri zone Kigwena muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Kuva kuri uyu wa gatandatu nta modoka irengana ico kiraro carasenyutse bikumwe n'amazi y'imvura. Hakurya no hakuno y'ico kiraro hashinzwe ibitoro vy'imodoka azunguruza abantu, uruhande rumwe izivuye mu Rumonge, kurundi izivuye Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Uyu ni umwe mu basanzwe bakoresha iryo barabara. Munani n'iminsi zo ku mugoroba zivuye mu Rumonge zikatira mu Karonda, zivuye Nyanzarake zikatira mu Karonda, zikaduhanahana abakiriya. Ku bafise ibiduga binini binini vyaba bipakiye imizigo canke bigiye kwirondera barayaho nyene barabara ryacikiye kugira barindire ko rikorwa. Abafite amakamyo apakiye aremereye barindiriye ko bahakora kuko abashinwa batanguye kuzana imashini zo kugira ngo barepare imodoka zishobore kurengana. Nibaza ko uno munsi canke ejo baheza tukarengana ko twaratugenda. Abasanzwe bakoresha iryo barabara rero bavuga ko rigiye kubomoka bari bamaze amezi 3 basemerera ko ikiraro ca Gitondwe kibangamiwe ariko bikaba ivy'ubusa. Ubwabo rero harimwo urwangara kuko umuntu abivuga kera aheze iminsi myinshi aheze nk'amezi arenga 3 rero imvura yaraguye iradendura nayo hasigaye akaradendura. Biciye ku rubuga rwa igisi ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo inyubako za leta buvuga ko ibikorwa byo gusubiza ibintu mu buryo kuri iryo barabara vyatanguye kuva mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana, ariko ntibavuga igihe bifata kugira imodoka zishobore gusubira guhita. Urakoze Elvis niyo mwungere. Amakuru RPA yahavuye ironka rero hamenyesha ko guhera isaha 9 kuri no munsi w'Imana iryo barabara ryahavuye rihita inyuma yaho abashinwa bageragereje kuri sanura. Nyano rero duce dusozerera amakuru yo kuri no 11 Ruhuma mwaka 2024. Mwakenuye mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza, bakoze kandi n'abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro yari Emmanuel Niyunge ko muroranirwe mu banyu no mu byanyu.